Abantu bamwe bakunda kurahira indahiro mu nyuma izo ndahiro zabarahira zikababera ikibazo gikomeye cyane. Ndashaka ko wumva iki jambo ry'Imana rivuga. Biciye mu ndahiro urashobora gukena n'ibyo wari ufise. Biciye mu ndahiro birashobora kubuza umugisha wawe. Yesu rero yaratwigishije cyane aravuga ngo ntimukarahire kuko kurahira rimwe na rimwe bishobora kubazanira ibibazo. Hariho abantu usanga ariko birahiriza ngo bakiriza ba nyina. Ibaza aho umuntu ashobora kurahira ngo yurire nyina wiwe kandi mu by'ukuri uwo kimutuka ico gitutsi atocemera. Rero iyo ndahiro nimwe mu bintu bica bizana inyatsi ku muntu, birajana n'indahiro kuyo ndahiro birajana n'inyatsi. Ariko kandi indahiro zose Kristo yarazitubujije, aratubwira ngo indahiro yacu ibe ego canke oya. Reka twisunge rero jambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bw'Yesu na Matayo igice ca 5 ku murongo waho wa 34. Haravuga ngo ariko Jeho ndababwira ntukarahire namba, nturahire ijuru kuko ari intebe y'Imana, canke isi kuko ariyo ndava y'ibirenge vyabo, canke i Yerusalemu kuko ari umugwa w'umwami uhambaye. Ntukarahire umutwe wawe kuko udashobora guhindura n'agashatsi kawe ngo kere canke kirabure oyaye. Ngo ariko Jeho indahiro yanyu ibe ego canke oya, ikirenze ico kiva kuri wa mubi. Rero iyo Bibiliya iriko iratwigisha iratubwira ngo n'agashatsi no kurahira ngo ndagacika izosi. Oya, Yesu yavuze ati iyo ntukarindurahira ibyo byo gucika izosi urakambura umwishwawe urakagira nte kugira abantu bumva kuri kuvuga ukuri. Izo ndahiro abazirahira bazigize icagezwe ari n'abazirahira ko barabesha. Ariko nagomba kuvuga nawe wumvise no jambo ry'Imana. Menya indahiro ugomba kurahira. Reka kurahira indahiro mbi. Reka kwiyuriza umuvyeyi wawe. Ariko abantu ntibakunda umuvyeyi wabo. Kazomba umuntu w'umugabo muri umusore ngo akiyuriza nyina wiwe. Ariko uwo mugabo koko wo mwurira. Abantu murera ngo abana banyu ngo mwoburira. No. Indahiro ni igikorwa kiri mu isi impwemu. Indahiro cyane Satani arayifatirako agatuma ari impwemu mbi ziza kwataka kuko uwo muryango uba wugurutse. Kandi izo ndahiro zigushira kure y'Imana. Ndagomba rero ko indahiro yawe ugomba kwigindira ugomba kurahira, ariko kandi urahire yego canke oya, kuko kwiyuriza umuvyeyi wawe ni kosa rinini ndetse biragayitse nkawe nk'umuntu w'umupapa, biragayitse ku muntu w'umusore, birasuzuguritse nta gaciro bihesha umuntu. Menya rero ugomba kurahira. Yesu yaravuze ngo ntukarahire indahiro mbi. Hari umuntu umwe turi kumwe yari umwana atekereje cyane, ariko amaze kugendana n'abantu b'imico mibi nagiye numva arahira ico kirahiro numva aragize ubwoba. Ariko nakwifurije bene data niwandukire n'ingeso mbi z'abanyamahanga z'abantu bagendera mu ngeso mbi, kuko ntuzi impamvu bo bazikora, ntuzi impamvu babigira. Byari nahuye n'umuntu umwe arambwira amakuru ngo ryari ngo yagiye ngo ariko aragenda ku moto ariko araduteye inkuru bene uko ngo hari umugabo ariko kuja gufunga ngo bamufungiye Nyanzarake. Urumva ngo hari mu ntara ya Makamba ngo umugabo ngo ariko aragenda ngafata undi mugabo ngamupoma ipudire ku mazuru. Ngapomye ipudire ku mazuru ngo acaramusambanya. Ndavuga ati umugabo asambanye undi mugabo. Muramusambanije ngo hajya ahantu nyene h'ubwiherero. Rero urumva deja ngo none inyungu ni yahe ngo iyo akoze ibyo bintu gaca yitira akantu k'agaserefi ari mu ico gikorwa ngo agaca arungika ngo baca bamukubita amafaranga. So ntuzi rero bajya barahira igendahiro, ntuzi impamvu bayizanye igendahiro. Hari igihe waba yigisha kugira ngo bahembwe, ariko kandi nabo bavuga ati ikintu cyose ubona kibi uracirinde. Murakoze cyane, mwige indahiro ihimbara Imana, mwoye kurahira indahiro zose z'ubupfu. Mwari kumwe na Pastor Egide Mukristo. Abumvise iryo jambo ry'Imana, Imana ibahezagire cyane. Shalom shalom.